right, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndabaha ikaze mwebwe mwese mwahora muturaba mu minsi iheze and now muriko muraturaba right now kuri Isanamu TV online. Ndaguha ikaze, je nitwa Jibril, ndaguha ikaze muri exclusive interview aho naje muri show ya The Living Legend Kidumu, nkaba nahahuriye kandi na The Legend muri journalism, akora ibintu vya sport. Nawe si uwundi yitwa Steve Derrick Ndize. Nabonye ko tutogenda tutamuvugishije ngo twumve icyamuzanye ngaho. Asanzwe aba muri Sweden, yavuye muri Sweden aje muri show, si ikintu cyoroshe, and araza kutubwira no kubijyanye n'akazi asanzwe akora muri Sweden. Arafise na radio my man. Ni ibintu byo gushimira cyane Imana kubona umu journaliste wacu aguma atera intambwe kuva aho yaviriye kuri Radio Rema FM akaja muri Sweden and life ikaguma iri nkuko mwari muvyifuza. Reka ndamuikaze my brother. Bite? Ni meza cyane. Meze neza? Meze neza cyane. Naryohewe cyane kuba duhuye nkakugirisha ikiganiro, for me yari nka dream. Murakoze cyane kandi imyaka ni myinshi muri uno mwuga, urumva ni byiza kumva unavyishimiye kubona duhuye. Je naho ndamwumva ku radio ariko today ndamubonye. Abantu bo ku radio kenshi saba star bo kuboneka barumvirirwa tu, ariko uno munsi turahuye, yaje muri show. Icyakuzanye ngaha Belgium yari show gusa ya Kidumu? Hoya narisanzwe ni ngaha, hari ibindi bikorwa byari byanzanye, ariko rero nategerezwa kuba natashe, ariko rero nk'umuntu akunda umuziki w'u Burundi, hanyuma kandi nkaba kandi ndumwe mu bafise iradiyo kumbure yitirirwa abarundi n'abanyarwanda n'abandi bose bashobora kumva runo rurimi rwacu, byabaye ngombwa yuko nguma ngaha kugira nze kwirabira Kidumu, kuko nibaza yuko uyu munsi wovuga yuko Kidumu ari umwe mu baririmbyi bakomeye ba mbere bariho uyu munsi. Nibaza yuko kuba ngaha bishimishije cyane. Iradiyo, wavuze iradiyo, abatayizi yitwa gute, isanzwe ukora muri bice bingana gute? Murakoze cyane. Radio Africa for Hope ubu neza na neza imaze imyaka 3 ibayeho yemewe n'amategeko ya Swede nka radio communautaire, yemerewe kuvuga mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'izindi ndimi izo arizo zose zamuka ku mugabane wa Afrika. Bisigura yuko ari radio yemewe ku mugambi twagize yuko abanyafrika na cyane abo mu bihugu byacu nabo nyine barakeneye kumva amakuru, barakeneye kumva ibiganiro, kuko nko mu gihugu ca Swede havuga ururimi rumwe. Ibiganiro byose muri televiziyo, mu maradiyo, mu binyamakuru byandikwa usanga ari Giswedwa gusa. Ariko uyu munsi mu myaka 3 heze ndazi yuko abarundi benshi atari nabo muri Swede gusa, ku isi yose ngaha i Buraya no mu Burundi hadasigaye nyuma, mu Rwanda hadasigaye nyuma, baramaze kumenya Radio Africa for, kandi benshi barashima ibiganiro tubashikiriza. Ntibyari byoroshe kuko twatanga umugambi turiko turiga umwuga wo kumenyesha amakuru muri Swede. Badusubije hasi, badutegeka yuko dutegereza gusubira kwiga mu rurimi rwabo. Biba ngombwa yuko twiga turaheza, ariko rero abanyeshuri twari kumwe twaragize umugambi wo kugira iradiyo no kugira ikinyamakuru candika, turabigira. Ariko mu nyuma tukiri ku ishuri tumaze guheza tugira umugambi gusa burusha, ariko baratwangira. Kubera iki? Kubera twashizemwo rwa rurimi usanga ruvugwa gusa muri Swede, bakavuga twumure ibinyamakuru bihari birakwiye, nta kindi bakeneye. Ariko mu nyuma ndaraba ico baduhoye kugira bareke kutwemerera, nsanga nivyo vyuko ari ururimi rwabo. Ariko nanje cavuga bati turafise community yacu nini, kuko muri Swede abarundi n'abanyarwanda nibaza yuko bari hafi ibihumbi 10, hama dusha tugira amahigwe baratwemerera, ariko twemererwa kuvuga mu ndimi ziwacu, mu ndimi zo muri Afrika. Kuri iryo radio asanzwe havugirwa ibiganiro nyabaki? Ibiganiro imbere hari ikibazo warumbajije, nuko iradio Africa for Hope yumvirizwa ku murongo wa FM mu gihugu ca Swede ku 94 n'ibice 9 mu gice dusanzwe duherereyemwo, ariko ku isi yose aho umuntu aba ari hose arashobora no kuyikurikirana kuri application ya Tune In. Hanyuma kandi igihe cyose tuba turiko turagira n'ibiganiro turabicisha kuri Facebook na Instagram, hanyuma tukaronka n'ama commentaire n'ama feedback, hama
nuko hama kini naco ibiganiro navyo dutegura harimo ibiganiro vya siporo nibaza yuko nivyo vyatumye nanje ndanamenyekana kuva nkiri mu Burundi ngeze ngaha hanze n'ibikorwa byose nagiye ndakora byari bijanye n'igisata ca sport. Hanyuma ndategura rero n'ibiganiro twatanze mu mugambi twagize yuko Radio Africa for Hope yogira uruhara rudasanzwe mu gufasha abantu kwisanga kuba integre mu gihugu ca Swede no mu bihugu bitandukanye byo ngaha mu mahanga. Hama kandi turafise ni kiganiro c'imico n'akaranga ari kicumuziki nk'ubu tugira supportinga abantu nk'aba musiciens b'abarundi cyangwa witwa umurundi cyangwa umunyarwanda ahari hose tuba twifuza kuhaba kugira tumuganirize na cyane cyane twigishanye n'ingene tukwiye kuza turashigikirana. Indirimbo z'abarundi za East Africa ziracuranga. Ya ico ni kintu kidasanzwe kuko nka Swede nta ndirimbo itegerezwa guca kuri FM itarishwe. Nk'ubu byabaye ngombwa yuko turiha nuko nyene bibabaje kuko siribaze yuko abaririmbyi b'Abanyafrika tuvuze indirimbo zabo bayabona ariko hari amafaranga atari menshi ariko dutegeza kuyarihira kuzirihira kugira twemererwe kuvuza izo ndirimbo. Urafise plan yo kuvuga ko muzoza muratumira tumenyereye tubona amaradiyo ategura ibiteramo bitandukanye batumira abaririmbyi babazana muri ivyo bihugu, namwe murafise plan yo kuza muri ivyo muri ako kazi? Ya ivyo biri mu migambi dufise nuko nyene tukigwanako kuko radio igitangura twari twiteze yuko tuzoronka abandi bamenyesha makuru ari muri Swede bashobora kuza tugakorana n'amafaranga twarigeze no kugira amahirwe turayaronka ariko turabura yo abo tuyahemba kubera ntawashimye kuza gukora kandi ugasanga benshi barabamenyesha makuru hari ayo twasubije ubu tubandana twigwanako imyaka 3 nitwa ko nkora jenyene benshi bakavuga ngo bashaka kuduha support ngo tugire channel ya YouTube ariko channel ya YouTube ntayo dufise kubera bisaba yuko twokora ibintu vyiza dukeneye umukameraman ariko nta uhari mugasanga amategeko ya Swede arugaye ntibatwemerera guha akazi ubundi ari mu kindi gihugu ategezwa kuba ari mu gihugu aho rero urumva ko ari kibazo ariko rero nibaza yuko ivyo byo gutegura ibiteramo ivyo byo kuza turashigikirana turacari mu ntango ariko nibaza yuko tuzogerageza kuko hari n'uburyo bashobora gutanga iyo duteguye ibintu nk'ivyo rero biri mu migambi naho ntovuga ngo bizokunda ryari. Eske muri sport mugira mwama mushikiriza abakunzi banyu cyane cyane muhora muvuga na sport zo mu Burundi? Urakoze cyane ico rero ni kintu cy'umwihariko Radio Africa for Hope n'ikiganiro cyaco dufise cha Sport for Hope dufise ibindi ibyo ngaha hanze byo byazijya equipe zikundwa cyane amaligue akundwa cyane twe nta kibanza bifisi wacu ubishaka araja kubiraba kuri internet bakabikora neza kudusumbya twe tuvuga makuru iwacu gusa na cyane cyane mu Burundi by'umwihariko ni naco gituma nk'ubu tumaze iminsi turonka makuru meza amakomantere meza batubwira bati ikiganiro Sport for Hope murantunga ni kiganiro ubu gikundwa hose uragenda ugasa ukumva umuntu ariko yumviriza ikiganiro wamaze turiko numviriza ikiganiro ca Steve Derrick muri Swede ugasanga rero naho turabyishimira kuri ico kiganiro hanyuma ni vyiza turiko turagerageza kuraba yuko twoha ivyizigiriro inkino muri Afrika inkino mu Burundi zisa n'iziriko zirasubira inyuma kubera ukutitabwaho ivyo rero turacariko turagwana navyo ariko gushika no munsi nibaze yuko ivyo biganiro vy'inkino dukora bifise uruhara rudasanzwe mu gihugu c'u Burundi. Ugerageje kuraba intambwe umaze gushikako kuva aho mwatanguriye n'uyu mwaka muri ko murakora akarusho kariho? Akarusho karahari cyane kuko radio iremegurwa bwa mbere nk'umugambi hanyuma barabaha umwanya wo kugerageza amezi 3 hanyuma muri ayo mezi 3 bararaba igitigirisha abantu bayumviriza babonye igitigiri bifuza kugira babaha agaciro mugishitsa barabaha amezi 6 aheze bakaraba statistique z'abantu babumviriza bakurikira ibiganiro tubashikiriza naho bace bavuga ati wow
hanyuma tukabandanya ubu dufise uburenganzira bwo gukora ibihe byose Imana izo bidufashije tukaba tugishoboye gutanga ivyo biganiro nivyo birababaje gushika no munsi nibaza yuko mu bitugora cyane nuko dukora tutaronka abantu badukorera mu ngata baturuhurira ntari muri Swede ibiganiro birahagarara hanyuma kandi sishobora iradio ntiyemerewe kumara indwi zibiri zirenga atabiganiro ifise bikaba ngombwa naho nogenda hose ntegerezwa kubimenyesha hanyuma kandi ngategerezwa gukora ibishoboka byose kugira nsubire muri studio ntanga ibiganiro indwi zibiri zitarahera. Muronka n'ama exclusive interviews n'abakinyi bo mu Burundi cyane ivyo biracari kibazo na cyane turafise ikintu nibaza cy'umwihariko cyo kwigisha kuvuga ukuri na cyane kugerageza ubumenyi twahawe muri uwo mwuga kugerageza kuvuga amakuru y'ukuri twarondeye hanyuma kandi tukagerageza kuvuga amakuru yose tutarabye ngo ababaza naka anezereza kanaka ariko ukagerageza gutanga amakuru y'ukuri ivyo rero hari abatabibona neza ugasanga turashaka n'abantu bazi baradufatira ama interview ariko bakavuga bati oya twobivuga bakumva yuko twavugaye na Derike ugasanga nico kibazo ariko rero vyinshi turabironka nk'ubu nibaza yuko hari nibimaze imisi tumaze imisi dukora ibiganiro ku kuntu Burundi buriko burategura Jeux Olympiques z'umwaka uza turiko turabaza ikijanye n'abantu abanonotsi bafashwa kugira bitegure neza izo Jeux Olympiques byabaye ngombwa yuko hasohoga urwandiko ruri officiel kubera ibiganiro tumaze imisi dukora ubwo n'uruhara rudasanzwe hanyuma kandi nibaza yuko ikindi naco kinaryoshe nuko benshi bazi yuko dukunda cyane mu guseruka igihugu intamba mu rugamba amakuru yose y'intamba mu rugamba mu guseruka igihugu w'umupira w'amaguru babazi yuko tuyafise kandi tukagerageza kubabwira ayo yose abe mabi tuyavuge abe meza tuyavuge ariko dufise intumbero yo kubaka no gutanga ivyizigiro bizotanga uwo musaruro mwiza izo rezita nziza neza cyane sinogenda nakubajije iki kibazo mu minsi iheze Francine Niyonsaba yaranditse kuri social media avuga ko abasanzwe bajejwe bijyashira hamwe ko bokinjura kubera ko bivanye n'ingene baguma bafata ingingo zitaborohereza iyo post warayibonye ni giki wovuga kubijanye n'ico kintu nibi narinda kubwiye kuko ibiganiro tubaze imisi dukora nivyo byatumye rujya rwandika rusohoka rujya rwandiko rurimwo bitari bike twari twasabye yuko botanga umuco abajejwe Comité National Olympique anaco gituma bamaze kubisohora no kumenyesha yuko nabajya ba Francine nije nabahaye rujya rwandiko hanyuma ararusoma kuko yari yavuzwemwo cyane hanyuma Sevo yaratwawe n'agashavu kuko umunonotsi nka Francine nibaza yuko bitabikwiye yuko asohora urwandiko nka rujya ariko rero nibaza yuko ari agashavu ariko rero nibaza yuko ari ikintu hageze yuko cicarirwa na cyane n'inzego z'igihugu zikabijamwo kuko z'abana b'abarundi z'abanonotsi b'abarundi ziriko ziratujana uretse Francine Niyonsaba hari n'undi munotsi yitwa Thierry aherutse kujana Burundi aherutse azoserukira Espagne na wenyine yarasohoye urwandiko inyuma y'iryo dokima ya Seno ivyo byose rero nibaza yuko ababijejwe ni byose none urwego rukuru kuri ya mafederation yandi y'inkino ni ihuriro ry'amafederation hagera kuri 25 y'inkino ivyo byose rero ugasanga ni ibintu bisabwa yuko abantu bajejwe inkino abantu bajejwe igihugu bakwiye kwicarira kuko nibaza yuko mu bavuzwe bafashwa na Comité International Olympique bahabwa za bourse nibaza yuko uwovuga yuko harimwo na batandatu bazoja muri Jeux Olympique twoba twibeshe mu gihe na Francine Niyonsaba naho bavuze yuko atamahirwa gifise yo kuja muri Jeux Olympique biracashoboka ko Francine ubu yarahagaritswe n'ishamwe mpuzamakungu ryo kunonora imitsi kubera ibintu bijanye n'amahormone y'abahungu afise menshi ariko ivyo rero nibisigura yuko ahevye kwiruka no mu ntango barabikoze bamukura ku metero 800 hajya byabaye ngombwa yuko afata imiti arayifata birahera afata ibirere birebire yari yemerewe kwitabako ariko uyu basubiye babafuse burundu bisaba yuko hari igipimo bategerezwa kugabanya bagashikako kugira basubire kwemererwa kwitaba amahiganwa ubu rero birashoboka yuko nuno musa ashobora kuba ariko arafata imiti sindabizi neza sinovyemeza ariko nibaza yuko ubu bagabanije n'igihe mu ntango yari imyaka 2 ariko ubu n'amezi 6 bafata iyo miti hanyuma bagasubira kwiruka ibisanzwe akajambo kamwe ku basanzwe barongoye iryo shira hamwe ndetse
n'abakunzi ba sport? ubwa mbere abarongoye komite national olympique baharanire ineza y'inkino mu gihugu c'u Burundi, baharanire iterambere ry'inkino mu gihugu c'u Burundi, baharanire iteka ry'umunonotsi w'umurundi, baharanire iteka ry'igihugu c'u Burundi aho mu byo bakora byose, hanyuma baze baragerageza gutanga umuco mu byo bakora byose, baze baragerageza gutanga umuco, ntibarindire yuko umumenyesha makuru cyangwa abamenyesha makuru babanda kuvuga ibintu hanyuma bikaza kuvugwa mu nyuma. Hanyuma nibaza yuko ico dukunda cyose, ico duharanira nuko igihugu cacu gitera imbere, Burundi bwacu gasamirana mu makungu, twese tukishima kujya duhora twishima, twese twuzuza ku mastati canke ku social media ivyo Francine bagezeko, ivyo abanonotsi bacu baba bagezeko mu nkino mpuzamakungu. Warabonye n'intambwe ya Yusuf Nyange nibaza yuko atavyishe twomuvuga ko, ariko uyu munsi nibaza yuko ari inyenyeri yiyatsa yonyene mu makungu, kuko kubona umukinyi w'umurundi akina muri rimwe mu mahiganwa 5 afatwa nk'ayakomeye ku isi yose mu mupira w'amaguru, nibaza yuko ari ikintu cyo gushima. Ico tuvuga ese banyange bo babeshi, ico rero nibaza yuko biriko bigenda neza, kandi Nyange uko azokwitwara neza niko bizotuma n'imiryango yuguruka ku bandi. Akajambo kamwe ku bakunzi ba Kidumu, tuce twigira muri show, tujye show turirimbira n'akaririmbo kamwe ka Kidumu. Ego amasaha aragiye, abantu twaheruka kuryama dutevye kera cyane, nibaza yuko ari ikintu ciza cyane, ariko nibaza yuko Kidumu n'umuririmbyi akomeye cyane, n'umuririmbyi avyifatamwo neza kuri podium, turizera yuko aza kuyohera abakunzi biwe n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Tunamenyesha yuko afise amashow atandukanye mu bihugu bitandukanye, mu ndwi azoba ari Paris, mu ndwi zibiri zizokurikira azoba ari muri Swede, hanyuma agaruke mu Suisse, hanyuma je Denmark. Nibaze uko ari ikintu ciza cyane, kandi nibaze uko twotera kama abarundi bose bafise uburundi ku mutima, bafise umuziki w'u Burundi ku mutima, baze bitabari benshi ivyo biteramo byose. Duha akaririmbo kiwe kamwe gusukunda. Yaramenje uwishe wikitse mukiza gatoteza abandi, iyo nibaze yuko ari indirimbo y'ibihe byose. Ese abarundi botahura ajya amajambo ari muri irya ndirimbo, nibaze yuko vyo bari bintu. Thank you so much Steve Derrick. Thank you kuba dukoranye ikiganiro, ndishimye cyane. Murakoze na merci beaucoup. Nzobabwira kabisa, kandi karibu na Swede turafise abantu benshi mwoganira.